Ndabaramukije mwese niza ko mwese mumeze neza aho muri aho muherereye. Ndabaye kaze mwese mu nyigisho yacu y'uno munsi. Ni Ange Michel muriko muravugana Muhayimana. Kaze mwese, niteze yuko inyigisho iza kuba inyigisho nziza iza kudufasha. Murashobora gutumira abagenzi banyu bakaza kumviriza inyigisho kugira ngo dushobore twese gusangira ijambo kandi ishobora kudufasha, ishobora kuduhindura, ishobora kudukuza, rigakiza imitima yacu. Rero ndasenga Imana ngo ibe inyigisho nziza ishobora kubakiza, ishobora kubabora, ishobora kubahindura, ishobora guhindura imitima yanyu n'ubuzima bwanyu. Ndabahe kaze mwese ariko baraza ku murongo. Umwami Imana abandanye abaganiriza. Turiko turiga inyigisho twatanguye zivuga ngo gukira ibikomere vyo mu mutima, la guérison des blessures émotionnelles. Gukira ibikomere vyo mu mutima, nkaba niza yuko abantu tumaze imizi tujana mu nyigisho, niza neza yuko ziko zirabafasha, ziko zirabahindura. Namaze kuronka des messages z'abantu mutandukanye mumbwira ko ziko zirabafasha. Reka Umwami Yesu azikoreshe mu kugira ngo tubeho ubuzima bwiza, ubuzima buryoshe, ubuzima bw'amahoro n'umunezero, ubuzima mu Kinyarwanda bwabona umudendezo bwa freedom. Rero Imana ibagire neza ariko murakurikira ku murongo, abantu mwese mwaje ku murongo, kaze mwese. Ndabahaye kaze mwese. Twatanguye inyigisho mu nyigisho twize, twako turi kuvyerekeye gukira ibikomere vyo mu mutima. Hama nagerageje kuvuga ku vyerekeye igikomere co gusuzugurwa canke humiliation canke gushigwa hasi, ko ari igikomere abantu benshi tugenda turahura naco, ugasanga ubuzima bwacu, imitima yacu irakomeretse, abantu tubaho ubuzima bubishe, atabuzima bw'umunezero. Numvise umengo nosoma ijambo riri muri Yohani igice c'icumi, chapitre 10 de l'Evangile de Jean, chapitre 10, the Gospel of John, chapter 10, verse 10 and 11. Nibaza ko nosoma umurongo w'icumi, nibaza ngo na 11 ndaza kuraba aho nosoma. Numvise sinotanga ijambo ry'Imana ntabanje gusoma ijambo ry'Imana nyene ko twige MC ibintu ndiko ndigisha, ibintu bigisha bya psychologie, sociologie ashaka kuvyigisha, ariko je ndi mu psychologue, ni umuntu yigisha ijambo ry'Imana. Rero muga psychologie n'ijambo ry'Imana kenshi biragenda nako birafise ukuntu bikora mu mutwe w'umuntu. Ijambo ry'Imana bavuga ngo igisuma nikizanwa n'ikindi atari ukwiba, kwica no gutikiza. Nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse. Umvereza, umusuma aza no kwica, kwiba no gutikiza. Nico cazanye shetani, aza kwica, kwiba no gutikiza. Kwica ni kimwe, kwiba ni kindi, ariko to destroy, détruire ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi rero ubuzima bwacu ushaka kuba muri faze zitatu. Muri izo hari abantu bamwe kumbure indani mu mitima wanyu mwamaze kumererwa nabi, mubayeho ubuzima bubi. Abandi kumbure abivye amahoro n'umunezero, abivye amahorasi, ubucuti n'abagenzi banyu n'abavukanyi banyu, nabo mubakanye, n'abantu mukorana, abakorege banyu, ugasanga yarabivye ubwo bucuti mwabufitaniye ku buryo hari abantu mutakivugana. Ikindi naco ugasanga kumbure ariko aragerageza no gusambura ivyari bisigaye. Ibyo shetani arabikora, ariko Yesu yazanywe n'iki? No gukosora no guhindura ibyo shetani yaje gukora. Kwivye byo kwica no kwiba no gutikiza, ugakora ikintu kimwe, atanga ubuzima, in vie en abondance canke abundant life mu Congereza ku bacumva. Ndasenga Imana ngo wowe uri ku murongo, wowe kurakurikira inyigisho zishobora kugufasha, mushobora no kumfasha ahubwo mukazungukira abagenzi banyu mukabatumira kugira ngo nabashobore gufashwa nazo, kuko izi nyigisho ni inyigisho nzi neza yuko abantu benshi bakeneye. Abantu benshi si muri community zacu z'abarundi turazikenera, kuko usanga dufite utuntu dusanga twagiye turapfa n'abantu byo gushwana, byo kubabaza, byo gukomeretsanya. Ndasenga Imana yuko izi nyigisho zigufasha. Rero mu nyigisho twarize turabona yuko abantu babwirwa amajambo mabi, bakorwa ibintu bibi byo kubasuzugura, bya mfura mbi, byo kubatortira, ugasanga umuntu yarashizwe hasi. Hama hari umuntu akubwira ikintu, wavuga ikintu agaca ngo hora. Navuze ku bantu mwubatse, abantu b'abagabo canke b'abagore, abadamu, abantu muri mariye, yuko hari igihe usanga uwo mwubakanye agusuzugura, agushira hasi, akubwira ko atacumaze, amubwira cyose uvuze agaca akubwira ngo hora. Ugasanga hari ukuntu wowe wisuzugura n'umuntu ucumutinya. Iyo umuntu agushira hasi ashaka kuvuze, urafise ukuntu ucumutinya cyangwa ukamwanga, ugasanga umutima wawe uraremerewe. Abantu benshi tugendana inzankano mu mitima yacu, tugakawuka. Abarundi bavuga ngo
umurundi umuhisha kumwanka ahagwisha yuko abizi abarundi bashaka gutwengeranirana ukamura bitemo na misava bite iminsi myinshi twarahebanye ariko ofo mvuga ati ico gipfu ingera kimeze wasanga ntumwereka yuko utamunezerewe kumbere gukorera ibintu bibi byakubabaje ukabibika mu mutima ntumubwire rero ugasanga umuntu yarabaye umwana w'Imana yarakijijwe abaye muri ubwo buzima bw'ubujyajya abarundi turafise ikintu ca hypocrisy kirengeje urugero umugani uraho nabonye yanditse ngaho kuri Facebook abango abarundi uze wihende utegure projet ngo nziza y'iterambere uno wa mbere azogushavurira bakwanke bakubere jaru hamagerageze kuza kwibomora niyo bambera kubomorera ibintu ntibashigikirana abarundi atariko kandi niyo bategura mariage niyo wabuze wafishije umuntu ugategura mariage atabazo zagushigikire bagutereye ko n'ivya kanyagato sikintu baguma mu mwanya munini a long terme ugasanga rero kuri ko timwe ibyiza ntibabinezererwa ariko ibibi nibyo bipfuriza umuntu ivyo ni kibazo dufise nico bituma banashakaga mu Burundi dutemana tugira ibibazo by'abahutu n'abatutsi ni kibazo cuko uzasanga mu mitima cyo tunezerererwa abandi ngo tubishimire bumve twumve ko abantu bagaciro ahubwo tukanezerwa tuko tubashira hasi rero none ama consequence y'ugusuzugurwa nayahe nagira mbwira abantu bashasha kumbure muko mumviriza ino nyigisho yindi mutayumvirije mushaka kuja kuri page mukayiraba partie 4 irahari kugira ngo mushobore kuyikurikira cyane ko abantu muzozikurikira kuri YouTube zoe sequence ama video akurikirana nizira yuko munazoshaka kuzumviriza zose kugira ngo ashobore gutahura kuko mvuze partie ya 5 ya mbere utayumvirije neza hari umwe ushaka kukwesha pa ntuvyumva rero ama consequence ashaka gushika iyo wabaye muza wo gusuzugurwa ubwa mbere ni ikintu cukamana ikintu c'umubabaro n'akabonge mu mutima ico bita amertume mu mutima ukamana umubabaro mwinshi utagira uko wovugwa urumva kubera warashizwe hasi ku buryo abantu bose bakubwira ati ntacumazi ntacu uzovamo naravuze yuko hari amajambo mwabwiwe n'abantu mwakunda abavyeyi banyu cane bihereye ku bavyeyi canke ku bantu bagutunze canke ku bantu muvukana canke ku bakuze bawe canke ku bo mwubakanye abantu bari proche cane iyo bagushize hasi bagusuzugura n'abandi bose bo hanze babikoze ibintu byoroshe ko bikwafecta rero ni ikintu gikomeye cyane ko imiryango yacu y'imiryango myiza imiryango yubakiye ku rukundo imiryango yubakiye ku ijambo ry'Imana imiryango yubakiye kubwirana amajambo je ndibuka ndi mutonyi ubunkuze niho ndiko ndabibona yuko hari abana twigana aho bita aba bullies mu Congereza abantu usanga bazi kuzomerana babwirana amajambo mabi batukana ibitutsi bibi ugasanga n'abantu bacokoza nyuma bose bama bari ahantu babwirana n'amajambo mabi ubu ndiko nakuze no nshaka kubona nti naka kumbe yarafise ikibazo kwera muhira baramucinyiza ayo majambo yatuzanira kwisha kudutuka kuduzomera kukubwira nabi byaba ari ibintu kumbure muhira bamubwira yumva muri quartier bamubwira agaca bizana kwishure kugira nawe aronsa basumba canke ababonera ugasanga babwiye nabi hari abantu kumbure mufise ishavu ry'abantu mwiganye muri primaire bagusuzuguye bagushira hasi ico ni kintu gikomeye cyane kandi bamwe mu bigendana mukamara imyaka nta kintu Imana yipfuriza umuntu ko yosazana ikintu kibi mu mutima wiwe ugasaza ugakura ukagira mariage ukabyara ukaronka abuzukuru hamugapfa ubihiwe mu mutima ufise amertume uremerewe mu mutima ivyo si Imana yazanye Yesu yazanye ubuzima busagutse Shetani aza kwiba Yesu aza gutanga ubuzima busagutse ico ni ikintu gikomeye cya kabiri ukugira honte isoni ico bita shame to be ashamed of yourself ukama wumva uri ufise honte wisuzugura ukama wamumenga isoni muramaze kubona abantu ataja mu bantu ngo araba abantu mu maso ico bita eye contact dushaka kuguviza mu maso ngakurabe nuko baravuga naguma araba hirya aguma araba hasi aguma araba hejuru ajya inzara urabona ugasanga n'umuntu yamara amasoni kandi ugasanga n'umugabo ariko n'umugabo adashaka kubaka ngo avuge mu bantu amubwira ati haguruka uvuge agatinya kubera iki yarabwiye yuko avuga nabi yarabwiye yuko afise ijwi ribikumbure yarabwiwe yuko ari kijuju afise ivyimviro bibi ari mubi urabona amajambo nkayo bakakubwira agagira impact ngena wiyumvira hanyuma gacu usanga ubuzima bwawe n'ubuzima bubeshe n'ubuzima buremereye n'ubuzima wamara umubabaro wamana isoni ufise shame naba bavuze ko hari abantu bakomerekejwe byo gusuzugurwa bice mu gukorerwa ivyamfurambi ica viol kuba raped mu Congereza ico ni kibazo gikomeye ku bantu batandukanye sita abakobwa n'abagore babikorewe bakubaka bagakura ariko bakamana isoni bakamanya ngo aracafuye simbereye ndi mubi urabona ndi mubi n'ubwiza afise ntanabubone
kubera iki kwa shetani ushaza akafuka amaso yawe avuga ati wewe wapi wewe bagukora bya mfurami wewe bakugira ibinebe ico ni ikintu gikomeye cyane canke umuntu wahukanye nimba wari wubakanye n'umuntu n'umugabo canke n'umugore hama anju akaguta agenda akakuvanga canke agakora ibindi bintu akagenda mu bintu byiwe nyene hanyuma ugasanga ahantu huzuye isoni abana ashaka kubwira ati wewe niko rumeze uku wewe niko arabagize ibi wewe ntubereye urabona deja uba déshonoré hariho icubahiro utasubira kugira hari igitinyo n'igikundiro n'icubahiro utasubira kugira kubera umuntu mwari mubakanya gukora amajambo nk'ayo umunsi umwe akavyuka akagenda agaguta akagira amakosa mwene data ndakubwira ikintu kimwe iyo soni ufise iyo honte ufise Yesu yaje kudukurako amasoni yaje kudukurako ibintu bigutera agasuzuguro bigutera gushigwa hasi kumva atagaciro ufise uri umuntu w'agaciro uri umuntu ubereye uri umuntu mwiza Imana igufitiye imigambi myiza bishaka kubona munsi utavyumva ariko Imana igufitiye imigambi myiza kandi ndakubwira ikintu kimwe ni kwiga guharura n'ivyiza tubayemo ni kwiga kuraba ibintu tumaze gushika ko mu buzima Imana yadukoresheje bamwe muri mu buzima mutari mibaza ko mushise ko anju ko hari umuntu igeze kubwira ko atatuzovamo jewe iryo jambo inco naribwiwe ntaco noharura ndebwiwe n'abantu turi proche abantu bo mu muryango abantu turi hafi abwa ntatuzovamo wakijujuwe barabona amajambo mabi menshi kunsuzugura kunshira hasi yo kunyereka yuko ataco nzovamo ariko Imana ni Imana nyene mwene data nje tubona mu nyigisho ya kane narabwiye nti twiga gukontrola amajambo tubwira abantu amajambo twatura ku bantu ntuzusuzugura umuntu n'umwe ntuzubwire umuntu n'umwe amajambo mabi yuko atacamaze atatashoboye atahazoshika mu buzima oya Imana nifise ubuzima bw'umuntu mu biganza vyiwe wewe uri umuntu navyigezeko nuko ari Imana yabigushoboje nta kintu na kimwe umwana w'umuntu adashobozwa n'Imana wocumbwira ati aho ya jewe ndi très intelligent je narize ndi umujeni urumva mfise ama connection bibiri tubwira ngo aravumye uwishimira umwana w'umuntu umbereze nimba wishimira ama connection abantu bashaka guhinduka je mfise desame abantu benshi nzi abantu bashaka muri abo banakomeye bahide promesse nyinshi bamwe ati Ange Michel tuzokugirira ibi nebi tuzogufasha tuzokujana naha abo ndiko navuga n'abantu bazwi bakomeye ariko akaye kubwira ko ara emotion hanyuma bigaherera ngaho umwana w'umuntu yashaka guhinduka simakanye ko ama connection Imana iduhuza n'abantu nabiri atubwira ngo mubare neza n'abantu bose kugira ngo mushobore kuragwa umugisha wanyu kuko umugisha wanje ibyiza Imana ifitiye ndabihabwa n'abantu hari abantu yagiye irabishiramwo iprasa ku nzira yawe ku nzira yanje kugira ngo ushobore gushikana aho Imana igushaka mu vy'igushakamo rero aho ngeze uno munsi nimba uno munsi ndi ngaha aho ngeze mu buzima bw'iwanje nuko hari abantu batandukanye Imana yagira prasa mu buzima bw'iwanje atari abantu dupfana ikintu bamwe n'abantu dupfana ikintu ariko majorite n'abantu twahuye dukuze abantu twahujwe n'Imana abo bantu tugahura tukabana neza tukavugana neza haba umunsi umwe nkabona agize ikintu ati Ange naronse iki kintu naronse connection ngaha iyi business yijemo ugasanga n'abantu twabanye neza bakwiyumviriye ko hamahugiye neza ariko ca wimagina abantu wabwiye nabi abantu wagiye uravuga ugenda urabeshera ugenda urasuzugura utuka ca wimagina umunsi umwe ushaka gusanga ugeze ahantu ukamukenera kandi ari wafise la clé ari wafise urufunguruzo rwo gushikana ku bintu Imana ishaka ku buzima bw'iwawe ngo twiye kubana neza n'abantu bose niko biritubwira ngo tubane neza n'abantu bose ngo nimba vyova kuri wewe ubane neza n'abantu wige kuvuga neza wige kutasuzugura umuntu n'umwe umuntu yaba umuntu mutonya umwubahe biriya tubwira neza yuko ngo ntitugerageze kubana n'abantu kugendana n'abantu ngo bakomeye gusa ariko n'abiyoroheje nabo ngo tubakunde nk'abagenzi bacu nka bene data hari abantu bashaka kwiyasosi n'abantu nyene de renommée abantu nyene bazwi bemewe bo kwa naka bakomeye ivyo bigaragaza ko ufise problème mu mutima problème yo kumwe ngo nacumaze ushaka kuduga kuri pedestal uduga ku pedestal hejuru gatonya wemegwe ariko uremewe mwana data uri accepte Imana yagukunda irakwaaccepta iyo Imana ikwaaccepta ibintu byose bigera biriyegeranya rero twige kuba neza n'abantu hari abantu rero mwabaye muri ivyo bintu byo gutegwa n'isoni mwami Yesu abagendere abakize ababohore sinzi kumbe cakubaye ko wewe ntaco nzi kumenya divorce kumbe n'amajambo mabi wabwiwe kumbe n'amakosa akorewe yakwabaje navuze byeke gutakaza akazi aho usanga umuntu akazi ke barakamwatse kandi bamurenganije ugagira isoni bakubeshera ibintu ivyo bitirementanya mu Kirundi abye Kirundi ndagikunda rimwe na rimwe kiyavugasha amajambo aryoshe irementanya bakurementanza ibintu
kubyo no munsi utagica mu abantu bose bakuzi yuko wewe wakoze ibi na biriya bitari ivyo kandi bitari ivyo reka ndababwiye jewe harigeze kuma kwirementanya mu mwaka wa 2021 ndakunda kukivuga kubera n'ikintu kigeze kwa cara affects ubuzima bw'uwanje umutima wanje panda x tigiye kirekire aho nakijijwe muri 2000 mwaka wa 2021 kwezi kwa gatanu tariki 5 niho nakiraga keza ariko mu nyuma kuri abantu twagenda nasanga hari abantu bamwe babaguruguru ni histoire ndende ariko bacatava ngo wanje Michel yakijwe kwera magwaye sida wibiki cyo umviriza ayo majambo arasirikira igihugu cyose Burundi abantu muri Canada nimwe ndacabona abantu babimbwira bimbaza urumva abavuga ati yaje Michel agwaye sida kandi byavuga abantu twagendana bunkurikire neza abantu bagwaye sida n'abantu nka twebwe n'abantu bo gukundwa no gukunda sabantu bo gukumira nkuko mu Burundi bimeze urumva baravuga amajambo yavugwa n'abantu tugendana twirirwana Epota ntibyari byo muki imyaka myinshi carabaye ikintu c'isoni kiri ku buzima bw'iwanje hamwe bamwe barazumva ariko arabimbaza uri kurarisha umukobwa azabumva camwe abagenzi uzumva arakubwiye ngo je nakayambwiye ibi nibi basanga n'abantu bakuzi n'abantu utanazi kumbe ni kinyoma cagiye kirasirikira kubuye gushako iceye gushako ikintu kitari ciza mu nkurikire sindiko ndavuga yuko abantu bafise HIV AIDS ari abantu ukomeye oya niko neza kumvisha ingera arashaka kuvuga amajambo k'umuntu kikaba ikintu ciceye kimubako kandi kitarukuri cyagutera isoni nawe mugiye ca honte panda excita ushika umunsi umwe n'ubawutsi ndabivuga ariko ndashima Imana nazone mwizi imyaka 15 nkijijwe ndabyana kuri Facebook il fallait voir un message naronse y'abantu ndabimbye ati nanje bari barabimbaje nanje naravyumvise hanarinzi yuko umugani uraho ngo ahonye umusumari undi ngo ari igikwaju amaterme y'abarundi yaratwenze umviriza meshezami twirinde kuvuga ibintu tutari sino navyo ikintu kitari ico utakizi neza uhore ntukandi uravuga ibintu ku bantu ntukandi abantu bakubwiye ngo naka ubanze uhore jewe namaze nageze ahantu umuntu ambwiye ikintu ku muntu akambwira ikintu kibi ku muntu c'urusaku sindakimwemera ndavuga nti jewe nzovyemera ndavyiboneye kubera kuko ndamaze ko hari abantu bamaze kumbesha ibintu byinshi bitari byo byinshi tunkaje mpagarara imbere mvuga ubutumwa cyane hari abantu bateranye ibintu nafashe decision yuko umuntu ambwiye ikintu ku muntu nzobanza umuntu ndamwigire ndamwibonera nkamwiboneye atari umuntu ari kure nzovuga nti iyo ni business yiwe jewe ntibindaba ivyo arimwo niwe n'Imana yiwe ni business yiwe ntibindaba ko musa birandinda umutima wanje birandinda kumwe ndavuga ngo nakangwa ameze ukunda kagize ibintu nanazi ibyo ni ibikorwa bya shetani agiye tukamwemera twabakozi biwe tukabakozi be kandi dukorera n'Imana sivyo ishaka mes amis ndasenga Imana ngo ibi bintu bidufashe kandi bitwigishe ikindi cya gatatu hari abantu usanga baca bategwa n'ishavu ugasanga umuntu afise colère umuntu ari colérique afise ishavu ryinshi akama no kwigwanira ico bita le mécanisme de défense kubera iki yarabwiwe nabi yarasuzugwa ashigwa hasi amaze gusuzugurwa bigaca bituma yamara umuntu ariko aravuga ati jewe bagira bangwanire uvuze ikintu ngo ashatse kuvuga iki urabona kubera iki afise ikintu c'ugu yasuzuguwe imyaka myinshi akamana ishavu ugasanga n'umuntu arandamuka avuga cyane kubera aba yarabwiwe ibintu byinshi bibi kuri we yarakoreye ibintu bibi byinshi byo kumusuzestima agashaga revolte mu mutima wiwe abantu bamwe nuko murankurikirane baza ko ahantu muko muritora uribaza igituma wamwe kurashwana ufise ama revolte ushavura ukankama umuntu avuga ikintu ushatse kuvuga igo ushavura ukamwishura nabo ukamutuka hari abantu mwaba nuko murakomeza mu sevene mahoteli kuri imigwanya kubera iki indani mu mutima no wagwaye burya ibisoka ngako umunwa biba byavuye mu mutima Yesu yaravuze ngo ibibogaboga mu mutima bidudubiza mu mutima wawe nibyo bisoka iyo umuntu uvuga wiyumvira ivyiyumviro byiza uvuga ibintu byiza muze murabe nk'umuntu akunda kurahira byandahiro zacu z'abarundi z'ibishegu biganje biba bidudubiza mu mutima wiwe hanyuma akamunyuma gahinduka inkwe wakiraga kiza zigendahiro zigenda zikakuvamo kandi naho ndabirahira ugasanga ntukivuga ivyo bintu kubera iki umutima wawe ushizemo ibintu vyiyumviro bishasha Imana ishaka rero nuko iyo programme isanzwe iriyo iyo disque dio isanzwe iriyo Imana yikurayo muri wewe igushamwe yayo muri Kristo Yesu hamatanga go program habe programmation shasha mutwe wawe ingena wiyumvira ingena wibona ingena ubona ubuzima ingene ubona kazuza kawe ukiri imibabaro ufise mu mutima wawe nimba n'umudamu wawe gusuzugura navuze ku bagore mu nyigisho ya kane navuze ko abagore bishura abagabo babo nabi ku bantu mwubase murabizi nimba umugore wawe bagusuzugura kutuka kwishura nabi mu bantu nukuri wumva atadinyita ufise kuko navuze ko ikomere cyo gusuzugurwa tusha kwidinyiteye wawe ku gaciro ka kuri identité yawe
nimba rero mwubakanye agusuzestima akwishura nabe agutuka n'abagabo barabikorera abagore n'ababa bamwe hina gisa ngo amataye ngo ibiki nibi ugasanga umubwira amajambo mabi none wamurongoye kubera iki ubwo mumubwira ko ari mubi mubwire ibyiza kuri we mubwire karite ziwe apara kumubwira ngo ibi nibi kandi mwe baba byabaye kubera wewe somviriza mwesheza mimi abantu mwubatse nimbo mwubakanye kubwira nabi sita abagabo ikintu cyo gusuzugurwa urugo umugabo arimo asuzugurwa yumva bihiwe no wonder ko benshi mutagikunda mwubakamwe ntibitangaje ko benshi mufise abahabara ipembeni kandi bamwe mwe murakijijwe ya bamwe muja no mu bamaraya kandi bamwe mwe murasenga ibyo yonye nibitangaje ko benshi tubikora kubera iki kubera abantu bamwubakanye usanga bitwara nabi bagusuzugura abandi muhungira mu nzoga mugaprefera kuja mu kabari ukaja mu kabari ugataha ebana wabaye rembe warabye ugashika uja mu gitanda muri dushe canke mu gitanda ugwa uraba ukavyuka ikaba routine aho gutaha muri bitakuryohera ikuryohera ari ukubona abana bawe gusa ariko mubaka bitakimuryoherewe situ badamu nuko barankurikira bakobwa nuko barankurikira biritubwira ngo bagabo mukunda abagore banyu bagore mubaha abagabo banyu soumettez-vous à vos maris aimez vos femmes niko biritubwira umugore Imana yamuhaye capacity yo kwakira umugabo nawe yamuhaye capacity yo gutanga we are providers tuba dutanga la provision Imana yakoze mu kubikora Imana yaguhaye la capacity nk'umugabo yo gukunda umugore wawe ukamukomunika urukundo kugira ngo nawe gusubize kukubaha ariko hari abantu usanga basanzwe bafite ikibazo cyo insumise batubaha ariko kameremere yabo ifise kubera ngene bakuze n'ingene barezwe ugasanga ingo zawo zamamwe induru n'intambara bene data mwiga kubwira abagabo banyu n'icubahiro imbere y'abantu ntavuge mu bantu nango ucumuvuguruza mu bantu ucumubwira ngo ndanse ibyo ni ibintu biri dangerous benshi baje hanze kavyara bahagira ibiki kubera wewe ngena witwara nabi siko ndashigikira abagabo ngo muce mugenda mugira ngo navyumvise shango hanje Michel ngo yabimbwiye ngo nabitoyesha ngubu wangiye gukomesha oya aho mugende mwicarane muganire musenge mubabarirane wige gusaba mwe mu Imana gushoboza ngena uvuga ngena ukominika no mwubakanye ico ni kintu gikomeye cyane hama ikindi naco ugasanga umuntu yakubwiye amajambo mabi yagukomerekeje muri ubwo buryo bwo kugusuzugura canke bwo kukimiriya uramufitiye inzigo n'ugwanko kuburyo utamuvugisha utaja niwe atakintu kimategura ngo ujemwo umva nta numero waranamubrose ku mastati ku ma WhatsApp Facebook Instagram ahantu hose mwamuhurira urumva ugenda muvugana umufitiye ugwanko n'inzigo reka ndakubwira ikintu kimwe biritubwira yuko kubabarira tubabarira ko Imana yatubabarira ubwa mbere nta muntu ashobora kubabarira atari Imana imushoboje ibi niko ndakubwiye ndamaze kubabarira abantu benshi bankomerekeje bambabaje bamwe n'abantu bo mu nshuti abandi n'abagenzi abandi n'abantu twakuranye abandi n'abantu twasinye amashengero ugasanga urafitiye inzigo umuntu n'ubwango bitagira uko bingana bene data Imana bashoboze kubabarira biritubwira ngo tubabarira abantu uko Imana yatubabariye Efesiens 4:32 niko ivuga Imana ishaka tubabarira ariko banza utahura uko Imana nawe yarakubabariye ikintu banza kwiyumvira banza wiyumvire wewe amakosa umaze gukora mu buzima bw'iwawe oya banza ugire flashback urabe ku buzima bw'iwawe muri kahise urabe amakosa umaze gukora ibintu mwe mwakoze abantu bamwe batanazi wowe uzi wenyene mu ibanga ibindi kumbura abantu bazi abantu bakuzi ko kuri umuntu w'amanyanga wiyumvira ibyo byose wakoze ariko Imana ikagumye gutiza guhema yaguha ubuzima ukaba ufite ubuzima bwiza yaguha urugo rwiza akaguha umugisha mu buryo bw'amafinance Imana ikakugura imiryango agusha droite Imana ikaguha Kristo ikakubabarira ntigume guharura ko amakosa ikakubabarira ikakubwira ati ndagukunda wowe ukagira amakosa ikagumye kubwira ndagukunda can you imagine ubwo rukundo rw'Imana umva Imana beyond our understanding iratandukanye n'ingene twiyumvira ni Imana turayikora amakosa magafi n'ubu dukijijwe bamwe dukijijwe turayikora magafi menshi kandi akomeye ateye n'isoni ariko Imana ikagumye iduha urukundo ukaza imbere yayo uje gusenga ukumva wow ukumvira nkunda ukumvira nyihanganira ukumva igufite imigambi myiza hagati mwana wanjye ndagukunda narakubabara genda go and live your life kende uba ubuzima unezerwe enjoy life ugubwe neza ariko genda ntusubiye kubikora kuko isi gwa condemnation Imana ikaguha dondora no condemnation ushaka kwikondana wicira imanza ariko Imana iguha kutagucira imanza rero kubabarira abantu batugiriye nabi uzogende ubabarire uvugane nabo ndaba motive ogenda kubabarira abantu mwagiriwe babagiriye nabi namwe bwa mwagiriye nabi je nama niko ndababwiye ku ma video nti ukazokumviza video niko ndigisha ku bino bintu tukaba tuzinanye ukaba uzi ko Ange Mishegeze kumbwira ikintu kibi uti warankomerekeje haba muri primaire ndabona abo tuganye muri primaire haba muri secondaire haba muri université haba
kumbura ahantu twabaye mu mashengero uzunyandikire kuri Facebook apana kuri message mugabo ngaho no commentaire nyandikiye muri boîte utiye mon cher ami burya je cagihe warangiriye iki kukagiye dukora ibintu utanabiteguye ugasanga bavuze ikintu inconsciemment mu ncamo komerekeje uzunyandikire uko nipfuza ko tuba mu buzima bwo gutungana n'abantu niba Imana ishaka ni apana kwa muri egocentrique uri muri subjectivity nyaka yose uvuga ati je barangiriye nabi mugabo you have to be objective iyumvire nawe abandi wagiriye nabi urabe imbere uve kuri wewe uje imbere uvuga ati je abandi nagiriye nabi nanje naka hanyuma ubahamagare basabe ikigongwe nukuri ndazi ko nabikora bizokubohora nibo bizokiza ubwa mbere hama bikize nabandi eriki naco umuntu yovuga ni kwisuzugura kubera gusuzugurwa biba byarabaye ikintu gisanzwe kuri wewe kandi ukabwiye ko atashoboye ukama ufise ama complex d'inferiorité ukamuri like wumva yuko I'm unworthy tacho mazi ndinye kuko navuze ko igikomeje gusuzugura gitusha kuri dignité yawe rero ugasanga uri ahantu amahumba nacumazi kwisuzugura mwana data narabibayemwo ariko umunsi mwami Yesu yabinkijije niho tujimfise ama potentialité muri jewe nahora nkina football jewe bamwe ndabona abo twakinanye imipira nakina football ariko kandi mfise talent nzi gukina Imana yampaye ikarite gukina football nari ndabizi nakinye ama equipe ariko nta manu mvume ngo sishoboye ariko abandi akambwira ko nshoboye ko nzi gukina anuse kubona barakwemera ariko je nkama numva ofo simbereye sinshoboye gukina sinkina neza nkama nikompara n'abandi kubera iki ko nabwiye yuko ntashoboye nzoshika kwira cyo utangwe gashugiheba ireve sinabana je gukina umupira ko haje mu by'amashuri n'ibiki no gukizwa candahe by'umupira ko nabwa umupira mu Burundi uzoshika na hehe ariko imbuye mpindukiye inyuma ndavuga nti mvuze umupira ni football ijya iwacu ubu niwe mpindukiye ndavuga nti amajambo narabwiwe yo gusuzugurwa ko nashoboye abantu baguca intege kugira ibiki nayo mfise nataye umuntu muto abantu bagucokoza kabwe none jewe nzoshika hehe pourtant ama potentialité ndafise nafise ama potentialité leadership ntabizi yuko umurongozi undongoye abantu maze imyaka ndongora abantu pourtant ndavye ntibavuga uti umuntu se gitangaza mugabo hariyo capacity Imana yanshizemo yuko abantu bashaka kunkurikira facilement ico Yesu ndabizi ariko naguze mbwiye ko ataco maze atashoboye kugira kijijwe nkakira kizaja mu ishengero nkamaninya gufata no devant nkaba mfise ibikombe ndi mundi compliqué ngoye kwera ibibazo byo mu mutima byo gusuzugurwa ariko Yesu yarambohoye ubundi degende haleluya rero ndashima Imana kubwico kintu yakoze mu buzima bwanje nawe yashaka gukorera aho utawuzima wisuzugura ubunye ushaka kunsuzugura naco bingi ni business yawe none usuzuguye ko ataco naco hindura kuri jewe nashaka guhindura ku buzima bwanje ku mugambi Imana ifite nta na kimwe ushaka guhindura ico nakimenye ahubwo jewe nahari wanje kumenya agaciro mfise nkubaha Imana nkubaha n'abandi ivyo Imana impamagarira ikindi naco ni kwikumira ntuje mu bantu bita isolation sociale canke social isolation ugasanga hari abantu bama bari mu nzu kwera babwiye ataco bamaze umuntu akamari mu nzu yugaranye ntaje mu bantu mu manza ntajeyo bagize urubanza agasiba ukibaza no kweka umwana wanje asiba kweka umuvukanyi wanje asiba tugiye mu bintu watajayo atashaka kuja mu bantu ikimasi c'abantu kiramutera ubwoba bagize fete agatinya aho shaka kuvuga by'amatemperament n'ibindi by'aba introvert n'aba extrovert n'ibindi oyaye shaka kuba ubyerekeye ngene umuntu asanzwe irasuzuguwe kuburyo n'impuzu yose yambaye atigira abana kwimubereye umuntu ashaka kwambara impuzu zitanu ahindura akambara akaja mu kiyakira bakabona wapi akagira guhindugira wapi akamira ishate costume n'ikaravati wapi aho babona ngo ni bibi urumva kuburyo agenda aguma baza abantu mwana mberewe ikibazo ni iki gusuzugurwa amajambo wabwiye burya amajambo nabwiye amajambo n'uburozi amajambo tuvuga ashobora kuba uburozi nkuko ashobora kuba ubuzima Imana ishaka dukominika amajambo y'ubuzima Petero simbuka passage ayivuga ko Pierre aravuga ngo igihe cyose muvuze mubusora amajambo nk'abavugishijwe ngo amajambo yanyu ngo abari mu munyu ari mu buntu amwe la grâce de Dieu aba arimo amajambo ashaka kubaka abantu bayumva n'abayumviriza nivyo Imana ishaka dukominika abana bacu ibintu byiza tubahezagire ko hari abana b'umugisha ko hari abana bicubahiro b'igitinyiro c'Imana bazoshika kure bakomeye beza tubakunda tubemera apana kubita ngo wanya nayimbwawe wamuhimbiriwe abagabo barundi baratuka abana bawe umwana wavyaye uraya tuzi umwana wiwe ngo ni nyana yimbwa uwo mwana mu mutima avuga ati ndiba ni nyana yimbwa iyo mbwa nindi iyo mbwa nkuru yamvyaye ninde si wewe can you imagine umwana wawe mwita ngo ni nyana yimbwa ngo wamuhimbiriwe wakibandiwe umwana wawe umwita amazina nkayo so ataja muri isolation sociale ntaje mu bantu ivyo rero turabivuga amashengero
hari abandi n'abandi bantu izo sosiyete bayigira gukunyegeza mu bantu akagenda mubona akicara agahora ntimumenye ko yino ngaho kubera iki nta freedom afise nta liberté afise Yesu yaje kuduha ubuzima kandi ubuzima busagutse ikindi naco ni depression depression singono kivuga depression singono bivuga mu kirundi guhamuka umuntu akaba mu buzima bwo guhamuka akavuga ibintu bitatonze akiyebura akajahana akagwara urumva akagwara n'umutima hari abantu bagwara imitima hari abantu bagwara ama hypertension hari abantu bagwara ibintu by'ingwara byinshi by'imitima abantu bagwara amakanseri jewe nahora nigisha mu bikore nk'iri Burundi nkumva arambwira ngo ati sengera abantu gusa ivyerekeye gukira ibikomera abantu by'amavesiyo ugasanga ama deliverance yako arahaba abantu barimo amadayimoni abandi bafise akabonge ukuma mpora ati fata ujya mu mama naka yambira ujya mwana w'umukobwa yamuyambira ku mwana akamindura ngo induru ibaye kubera iki ko hari umubabaro ruri muri we wamusohotsemo mwe yarako arakora ivyo ni Imana ishaka ko tubamwe ko dukira uko mu mashengero tutunze abantu benshi bakomeretse abantu benshi bagwaye turakomeretse no mu mashengero nimbwa murasuzugurwa ugasanga pastori twe turongoye abantu mashengero turabasuzugura aho kubafasha ko bagira estime de soi ihagaze muri Kristo nitwe tubakomeretse nitwe tubabwira amajambo mabi tubatukira imbere y'abantu mu ishengero nitwe ndamagarira gukomeretsa abantu ndamagarira kubakiza ugasanga abantu rongoye barakomerekeje abantu ntibakubaha kubera gukunda bakubaha kubera gutinya basera kent baratinya Imana ntahamagara tuvuga abarongozi ko abantu badutinya baratwubaha mugabo mu rukundo kuko umuntu ashobora kumubaha kubera umutinya ariko ashaka kumubaha kubera umukunda burya umuntu akubaha kubera gukunda biraryoshe cyane ko haba connection mu mitima rero la depression ni ikintu gishira abantu benshi kubera kumbura ibintu byakubaye ko sinzi byakubaye ko bamwe mugaca mwandika abantu bamwe ugasanga mwandikira abantu mwandika ibintu kuri Facebook byababaye ko please stop it mubihagarike nko kumubwira abantu ingwane zawe ngo jewe ngo nagize ibi ngo je nabaye nibi umviriza relax senga Imana ishaka kusenga nta kiri Imana ishaka gukora cyane usenge ico n'ikindi gikomeye cyane ari n'abandi baca bagira ivyiyumviro byo kwiyahura ama pensée de suicide suicidal thoughts aho umuntu yumvira ati none je mbere y'iki why abantu maze Imana kubera iki Imana kubera iki je byambayeko ugasanga umuntu afite des pensées de suicide ariyumvira kwiyahura cyane sinzi kumbura ko uri muri kategori y'abantu agenda kubwiye ntuyahure urakwiye kubaho Imana yacagukeneye turacagukeneye hari abantu bagigukeneye ntiwihebure ngo uvuge ngo jewe ngo nta kigenda ngo naragerageje gusha droite ngo naragwaye kumbure wakora ivyamfurambi bagutera n'umugera sida gutera inda barama barakwabandona uraba déshonoré utabwa agaciro karatakara mu muryango baraguta uba mu bihe bigoye ariko uko biri kose Imana ni Imana ikomeye biri tugira ngo data na mama bonta ariko uhoraho azonyitorera niko birevuga Bibiliya niko yigisha abantu bo guheba abavyeyi bo guta abo muvukana inshuti y'abagenzi bo mubakanye yo guhemukira ariko umwami Yesu ntazoguta yavuze ngo sinzoguta kandi sinzoguheba iko niko ijambo ry'Imana rivuga sinzoguta kandi sinzoguheba Imana yamiri kumwe nawe yamiri hafi yawe ntiwiyumvire kwiyahura ntiwiyumvire kujya ibinini cyangwa kugira ibindi bintu kwiyahura gutwita muri abantu biyahura abantu kumere ko babahevye umuntu agazo ngo yiyahuye umukobwa yamuhevye cyangwa umuhungu yamuhevye biraba ariko si solution ni kubaho umugabo cyangwa umuntu w'Imana yamenye Imana icakora agenda kumava gasenga akabwira umwami Yesu ati aha nungaha ndagwaye ntibimeze neza mu mutima wanje ndagusabye ungendere ejo n'ibintu bikunda gushika abantu benshi imwe muri kategori abantu bashaka kwiyahura ntiwiyahure uwibuke yuko ukunzwe kandi ukunditse ushaka kubutavyumva no munsi ariko wibuke yuko Imana igukunda ikwitwararitse rero kindi cyukumva yuko abantu basuzuguwe kenshi baca mu mengo bafise umuhamagaro wo kurwanira agateka k'abari marginalisé nk'abantu b'abagore ugasanga bagira ico bita social justice calling umuhamagaro wo kurwanira agateka k'abantu burya abantu bariko barwanira ibintu kanaka mu buzima bw'abantu nuko kenshi baba barabikorewe ugasanga ntuyihanganira injustice ikintu c'akarengane ntucihanganira bamwe bakabikorana nabi na brutalite nyinshi ugasanga bakoze ibintu byo kugwana byo gutukana byo gukora ibi umviriza sinde banavuga yuko dukwiye kwicana ndi muri genre y'abantu ntashaka kubona umuntu akwarenganya uwundi ngo mpore oya ndakubwira nti please stop it hagarika reka ibyo bintu uriko urakora
kuko Imana ntiduhamagara kugira ngo dusuzugure abandi, ntiduhamagara ngo tureke abantu barenganya abandi, umuntu arenganya abantu uko araraba uhore, no, biragusaba ko tuvuga. Mugabo benshi abantu bakomeretse hari igihe baja gukoresha igikorwa co kurwanira agateka k'abarenganijwe, mu mitima baba bagikomeretse nabo, ukumva afise amertume nyinshi, afise bitterness mu Congereza, afise umururazi, ariko aravuga ukumva yuko araremereye, umvise wataye ko arwanira ibintu bya feminisme, akarwanira agateka k'abagore, k'abagabo, k'abana barenganywa, k'abakora ibya mfurambi. Ibyo byose ni vyiza. Imana yaduhamagarira nk'abantu bigisha ijambo ry'Imana ko tuburanira abariko bararenganywa, na Bibiliya iravyigisha, ariko ubikore mu buryo wowe ubanza gukira, ubanza ube décharge niyo mafardo ufise, niyo mitwaro ufise. Yesu avuga ngo nimuze kwija abarusha n'abaremerewe ndabaremurure, ndabaruhure. So ubanze kwanza uremuruke, hari ugwanira agateka k'abantu, akarenganyo kagwanye, ariko umeze neza mu mutima. Ivyo nivyo benshi bashikiye basanga n'abantu babaye marginalize, hama ahubwo bagaca gukora ibindi bintu bituma baba marginal muri society. Ndavanta kandi akagwanya agateka. So ibyo Imana byo ndashaka kubidukiza. Hari n'ikindi cyo kwama yumva umengo ni victime, akama afise carte y'aba victime. Aha muri Amerika aho ndi nasanze ari ikintu gikomeye cyane, ikintu ca esclave c'abirabure, bajya birabure bo ngaha bavukiye ngaha, bajya baje aba esclave hazi imyaka ishika nk'amajana 4 cyangwa 500. Benshi afise mentalite y'aba victime, ivyiyumvire by'uko barenganywe igihe cose. Hari ababirenganye muganire ukabumva ko babirenganye, ariko hari abandi ariyo carte bakina y'ubu victime. Je twebwe baratwanka, twebwe baraturenganya. Hari n'abavuga yuko twebwe abirabure, je hari wabimbwiye, kandi ari umuntu yize, umuntu ngo ngakomeye ari mu gisodo cyo ngaha, umu office mu gisodo, arambye ati mwebwe abantwari nimwe mwatudandaje, mwebwe abanyafrika. Can you imagine? Nambwa no jewe je nta n'imyaka 40 ndashikana, uriko urambwira ngo je nakudandaje, je nadandaje sogokuruza wawe namudandaje he? So narindi kwanza benshi nimuva muri East Africa, abantwari benshi babakwe muri West Africa niho hari hafi ya Amerika. So urumva ukumva ico kintu bafise aba victime k'abazungu babarenganya, ni umupolisi amahagaritse agatera induru akabisha kuri social media, nimugara yobana nga je polisi yamaze kumagarika niko ndatwara nabi imodoka mu barabara, ariko nta nitike yampaye ingungwa mpane, kuko mva naremeye ikosa giwanje, ndamubwira nakwireje nakase nabi, I'm sorry. Atarumva na accent y'Icongereza ko navuga Icongereza c'Abanyamerika, ashaka kunkankamira, ndatuza nditekana, nambwira I'm sorry sir, I'm so sorry, that's my mistake. Nambwira nikosa giwanje, nabonye ko nahinduye ibarabara nabi, ko nakunda tera inkuru abantu bakoma mu muduga. Acambwa ati ntaco ati go. Urumva aca amaco bita warning, arambwira ati nigasopo ndaguhaye ntuzosubire mugabo. Sinashitike mugabo yaba mwirabure, hari n'amasaha yo mwijuru ya minu yari gutera induru agasara ko akamurenganya ko ari umwirabure. Urumva nivyo biriko barakora ngaha, kubera iki bajura carte y'ubu victime. Ni bangahe tuko turajura carte y'aba victime mu Burundi hagati y'abahutu n'abatutsi? Twararenganijwe, twarakora ibi nibi na biriya. Urabona baradukoreye ibi, baratwiciye bene data. Twese uri Murundi, I don't know about it, mugabo sindishuje nakwijana. Nibaza yuko ari Murundi wavukiye mu Burundi, ufite umuryango mu Burundi, intambara zageze aba mu Burundi zamaze gutwara umuntu canke abantu. Je ndamaze kubabura mu bihe bitandukanye, wahera mu 1993 ukabandanya, ndafise abantu nabuze. Hari abandi mwabuze abantu 35, 72, 1993. Urumva muri imyaka 2015 hari abantu mwabuze abantu mu magume yabaye mu Burundi. Ariko nibaze ko Imana ishaka tukiye kuva muri iyo phase y'iko aba victime imyaka myinshi, kwama turaba victime b'ivyakorewe ba papa wacu, b'ivyo papa wacu bakoze, kwama turaba victime b'ubwoko bwacu, kwama turaba victime y'ivyo bintu. Nico kibazo dufise mu Burundi. Umuntu ukamura mu victime imyaka n'imyaka, umuntu aja ku butegetsi afise ikibazo cyo kuba mu victime mu mutima, ntarakira, ntarababarira, ntararekurira abamwiciye, haba 65, 72, 88, 93, mu 2000 mu ntambara zageze ziraba magume y'intambara k'ibiroberi muri 2015 gushukura munsi. Turi muri ivyo bintu n'agasikre vise kama karazunguruka, aho tukama tuko turakomeretsanya, twicana, dukomeretsanya, dusuzugurana, dushirana hasi, uronse ka polisi ntashira undi hasi, bikama biri muri ivyo bintu. Tuzobivamo ryari none? Ibi ni ibintu kumbura mu ishengero kenshi tudakunda kuvuga,
ariko nibaza ko ari ikibazo dukwiye kwa adresse kuko ni ikibazo co mu mitima cibikomera abantu dufise mu mitima ama blessure émotionnelle dufise ya ukumva abatutsi twacinyije abahutu nabo bacinyije abatutsi mu buryo muca nk'ubundi abatwa bobo ntitwine bavume ngo s'abantu turabashira ipembeni tukabashira ipembeni ngo s'abantu heputi n'abantu nkatwe n'abantu b'imvuga z'igihugu tugiye kubafata tukabakunda tukabubaha. Ibi bishobora kuba bamwe bitabagwa neza mu matwi ariko nta kundi mukabuke birahera. Nigeza kuvuga ukuri kuko nibaza ko niba nigisha ijambo ry'Imana bavuga ijambo ry'Imana Imana ishaka ko tuba mu rukundo ishaka ko tubabarira turengere ibintu byatubaye ko byakahise para bango nibagira ibiri inyuma nta bibiri imbere mwene data monami uri kurankurikira Imana ashaka gukiza umutima wawe yashaka kubohora sinzi byakubaye kuko kimwe mu cyo gutuma ukira no kwakira Kristo mu mutima wawe jewe ndiko ndabivuga habyinshi nabayemo ariko nuko nabanje kwakira Yesu harazi imyaka 17 ndamwakira umutima wanje ubuzanganje yarabuhinduye yabuhaye essence yabuhaye agaciro yankije ibikomere byinshi byarantwaye umwanya mwemwe kubikira hayyo byansabye ko nanje harabonsaba ikigongo kwaho nagenda korera amakosa iyo ni etape ya kabiri iya gatatu nuko babarira nabo bakugiriye nabi ukabarekura ugende wandike liste yabo ahantu ubwo ati naka barankomerekeje mwami ndabahezagiye nabikoze igihe kimwe ndandika liste y'abantu bankomerekeje sanga n'abantu bashika amasaka 39 mengo cyangwa 40 sinibuka nanje ndandika abona komerekeje bari bake abo nibuka ndimo kuko si bose nibuka ndegera ndandika abo nashoboye gusaba ikigongwe hari n'abandi baba barapfuye abantu yarapfuye gukomerekeje ugasanga umufitiye inziko ariko Imana yashaka yuko ubabarira yashaka kurekura irashaka kuba uwidegembye yazanye ubuzima busaguse nico Imana kwipfuriza amashami sinshaka kubigisha amadoctrine maremare ngo ibiki ugende widegembye kumbure navuze hari ahantu wumvise ugwaye swati nikazo c'ubwoko ubushobora amacakubiri y'ubwoko y'ubutu n'ubututsi uri mu victime w'ibyabaye 35 52 88 ibyabaye 91 ibyabaye 93 unambara zose ushika 2003 2005 2008 2015 ibyabaye ni byinshi ni cycle vise abantu tuma twugaraniramo hazogera ahantu tugira reconciliation y'ukuri mu mitima kwabarirana tukabwizanya n'ukuri turihanye umwe wese banza guhera ku mutwe wiwe si ibintu mu kivunga bashaka kubikora mu programme z'igihugu ariko birakenewe yuko bibanza kwa mutima wawe wewe ubwawe si tumwebwe murongo y'igihugu abantu muri mu burongozi Imana ihindura imitima yacu ihindura imitima yanyu n'abatari mu burongozi kumbure muri za opposition benshi mugendana esprit y'ama victime y'ibikomere mu mitima Imana ashaka gukiza ubuzima bwawe yashaka kubabohora yashaka kutubohora yashaka kudukiza ubu nibwo ubutumwa bwiza bw'amahoro yitubwira ngo Imana yadukunze muri Kristo yaduhaye message de réconciliation ijambo ryo kuzuza abantu n'Imana muri Kristo Yesu Imana yashaka ko wakira Kristo umva uri pray ko mwakira Kristo umva twokwa wosengera aho nyene uri aho nyene wicaye gusinza aho wicaye kurumviza ino nyigisho usubira mu majambo guti mwami Yesu uyu munsi ndakwizeye ingo mu mutima wanje umbere umwami umbere n'umukiza ncika umwana wawe amen iwe ubikoze uravutse bwa kabiri niyo reconciliation n'Imana muri Kristo Yesu ibyaha byawe byose birababari uri umwana w'Imana etape ikurikirana uko mu Imana atangura kukwigisha sentence utangura kukwigisha ngene ubaho ahindura ubuzima bwawe akurondeze agufashishe kuronka bene data bazima ashobora kugufasha bashaka kukwigisha gusenga gukura mu mwami ugakira ibikomere hari abantu bagiye barabafasha gukira ama blessure mwami nari mfise bagiye barandera mu gakiza Imana ikugendere mwene data numva norangiriza nganyigisho anaganda bashimire mwese abantu mwakumurangurikira Imana ibagiye neza ako numva ngo nosenga imbere yuko ndabasezera mwami ndagushimiye urakoze papa ndagushaka kuntu wese akorumviza ino nyigisho mwami umufashe umukiza hagwaye ayumvise yasuzuguwe yakomerekejwe niwe nyine capable yo guhindura umutima w'umuntu Mana ubagendere mpemu yera ubakize wabohore mwami aya majambo y'umunyu winja mu mutima uzana uburyohe n'ubuzima muri bo Mana mu izina rya Yesu amen rero Imana ibagiye neza ragenda bashimire mwese abari ku murongo abatari bake Jean Baptiste Butoyi Olivier Nshuti Jean Bigirimana Nina Muhunga Darcy Muheto Brice Herbin Sinzizagiye Fredy Ntwari Nicayenzi Reverien Pasteur Désiré Sandrine Ashton Michael Birutwa Liri mon ami
Niyongabo Janvier, Yvette Murekerisoni, Henri Ngomirakiza, Lambert Nkurunziza, Karine Bera, Lambert Francine Ntaryera, nawe nyene turazanye n'inshuti, Ligue Monarchiste du Burundi, abaganwa Ernest Sengiyumva, Habarugira Divine, Shadi Kaze, Audrey Barimbane, Audrey Bite, Frank Donches. I'm so sorry, Frank. I was teaching in Kirundi, my language. I'm so sorry for you because you're not able to understand what I'm saying. Maybe, as I say all the time, I will be able to teach in English. I was teaching on about emotional healing, how we get wounded, and how we need to be healed. So thank you for being online. I hope that in the coming future I'll be able to teach in English. And thank you. God bless you. Noeli Nduwimana, Nkuruza Eric n'abandi mwese muri ku murongo, Imana ibahezagire, ibageneze. Nyinshi nzoyisha kuri YouTube kuri Ange Michel Muhayimana, niyo channel yanje mushaka kuyijako mukayisangaho, mukayiha n'abandi, mukayumviriza mu buryo bwagutse. Ubuntu bw'Imana bwiza mu mitima yanyu. Tuzosubira mu nyigisho ikurikira twiga igikomere ca kane, kuko n'ibikomere bishika 5 bikunda kudushikira. Umwami Yesu abageneza aho muherereye, mugubwe neza, bamwe n'ijoro ryiza, abandi n'umurango mwiza. Mwibuke ko mukunzwe kandi mukunditse. Mwaraheza. God bless you abundantly. Amen.